Hello guys and boys, ladies and gentlemen, udukurikirana uraho ukeye mwaramutse uraho bwije mwiriwe kaze muri kino kiyago cy'uno munsi aho tubashikiriza amajambo yavuzwe n'umugwizatunga akaba n'umushakashatsi Robert Kiyosaki. Umutwe w'ikiyago uvuga ngo ugenzura amasoko ntanganguvu anagenzura isi. Ukraine, Uburusiya, Iran, Ubushinwa, Venezuela, intambara zitandukanye, politike zitandukanye, ariko intandaro ikaba imwe, amasoko ntanganguvu. Abantu benshi bibaza ko indyane z'ubutegetsi ku isi ziterwa n'ubudasa hagati ya demokrasi n'intwaro z'igikenye, hagati y'ubuseruko n'uburengero, abaperezida n'amatora. Ivyo n'ukwiyumvira kubiboneshwa amaso gusa. Ibihugu ntivyubakwa canke ngo bisenywe n'amajambo, vyiyubaka canke bigasambuka kubera kugenzura amasoko ntanganguvu. Uburusiya bushobora gutambukira mu bihano kuko bugenzura petrole na gazi. Irani ibasha gukomeza kubaho ku gitsure kubera amasoko ntanganguvu. Venezuela yasenyutse kuko yatakaje igenzura ry'amahinguriro ya petrole. Uburayi bwagize igihombo gikomeye igihe ibiciro vy'amasoko ntanganguvu vyaduga cane. Ubushinwa bukina umukino w'igihe kirekire kugira bukingira ibitoro n'imihora yavyo n'inzira bizana namwo. Politike n'inkuru abantu babwirwa. Ibihugu beshwaho n'amasoko ntanganguvu. Ata amasoko ntanganguvu bisigura nta mahinguriro, nta gukwirakwiza ibiribwa bimwe bita transport, nta nguvu za gisirikare bimwe bita military power, nta nyubakwa, nta bwigenge mu vy'ubutunzi. Niyo mpamvu kenshi intureka usanga ziterwa n'ibitoro, inzira y'ubwikorezi bwavyo, imihora ya petrole na gaze, inganda zihingura petrole. Kurikirana ibijanye n'amasoko ntanganguvu uzotahura neza ibivugwa mu makuru yose hirya no hino mu binyamakuru kw'isi. Niyo mpamvu amasezerano y'amahoro adahagarika intambara. Niyo mpamvu ibihano bidakunze gukora igihe kirekire canke ngo bihoreho. Niyo mpamvu uturere dufise ubutunzi kama tutigera dutekana. Abakene bariko babazanya uri mukuri, abifise baba bariko bararondera umunyamakosa. Nayo ibihangange biba biriko vyibaza iki kibazo: nindagenzura amasoko ntanganguvu? Muri make, nindafise inguvu? Iyo nyishu nige n'uwutsinda canke uwutsindwa mu ntambara. Vyahoze uko bizamuko. Robert Kiyosaki.